Chameje kudeje kuisosi. Ahitwa Blue Bay. Abaita Blue Bay. Mulu monge, tuli mulu monge. Yana itumia kimeneka eka. Najo. Amene seka na. Ita 23. Je vais te la goûter ici. Ah non bon. Não, mas já foi foto. Tena hizo za kuifanya. Tarenzo kama chumba. Oya, ndio usiku. Kwa hiyo ngori. Não vamos correr. Veja a merotinga. Para casa nyingi. OK. Ça, merci la queen. Oya, attends. Daqui Babatanzaniya nyingine zingine nyinshi daga mimi dufise ama reference mu Burundi mu Rwanda no muri Tanzania. Bon. Et je descends là. Bona, Feedbite, Angelo, Gina, Mr. Tubaneneza, Kirina. So guys! Yo! We are twashitse. Muri História Uburundi, muri Tanzania. Vamos lá. Ngoma zimeishia wakati wako na Livingstone alikuwa hapa Tunamsemembe ama alipofika hapa Ujiji maji ya ziwa Tanganyika yalikuwa nafika sehemu hii. Aha maskara aherera umutwe Livingstone siko muzi niho amazi ya Tanganyika aherera. Yagiye Livingstone na Stanley ya Tanganyika aherera nga. Yoruma mukangahe? Nakuja. Cyo yamubwiye Stanley ikoja cyo yamubwiye Livingstone yamubwiye ati Dr. Livingstone I presume. Na yake asema nahisi kuwa wewe ndio Livingstone. Maana ndiwali bamenyana. Maana Livingstone yavuche mwicho Stanley nayo yavuche mwaka 1841 sana tangu ugendo kukuza muri Afrika. Sasa mzee, mimi niko na swali moja. Hapa ni Ujiji. Ndio. Na kwetu Burundi hako watu wanaitaga Abajiji. Ni ukoo wa watu. Lakini nasikia kuna kama walitoka huko. Msikiliza, ni ukoo fulani, ni ukoo wa Wajiji abazirankende. Abazirankende. Ndio na uko ne muzirankende. Segihembe nguyu mujiji wanyu muzirankende, umujijagira kunzi gumuti ikora kunyu. Yuko wapi? Na uko ipo tu nimebara tu ndakamtumia haka.
wabonye umujiji wanyu gasega ihembe Sisi umuzirankende umujigira ku nzigo umuti ikora kunyo unaona inkende twebwe ntidukora nibakora ku nkende oya numuziro nta wundi mujiji mbe twazananye nga Simbizi nta mujiji yo nafurahi sana kuta je ofet je bibi wanje n'umujiji okay hifadhi taifa Tanzania Roshaha ninje muri just muri musée national oh aha niho bagira amahembe pembe za ndovu. Sehemu ya kumbukumbu ya biashara ya pembe za ndovu na utumwa pale. Aha niho bagira amahembe y'inzovu. Sehemu ya kumbukumbu ya biashara ya ya magazine yitwa The New York Herald. Abantu barabaca muri ivyo n'izamera ikibazo y'ivyo kibaza. The New York Herald. Magazine bagize. 1972. 1800. 1800. J'avais 12 ans à la fois. 1800. Oui, j'avais 12 ans. Kabi Kigoma ni shaje. Ibrahim Bonale poste. Ataweza kumbona. Bona muri kana. Nomora buzika mambiri. Zaka mambiri zo muri Yesu. Shuma. Abutata senti bakuma. Abakiziki. La petite partie à l'histoire, donc il est parti, il y a des Uburundi. Ahandi wallahi ndi mw'ishyamba totomoya urabona kandi ishyamba ndimo ni ishyamba ribamo ibikoko nk'ibi n'ibiki Harika. Beni wacu warayi. Urabona ahantu ndiko ndaca. Bo. Aha rero ko ndahaca ko mubibona baranyandika aha hariho pancarte beach cottage chafata beach umva beach banyeretse yuko ari ino rero nta yindi sound na rimwe riko ryumvikana ngaha atari amajwi ya inkende abonye inkende skwenda inkende engiziki
Murabona inkende rero raba ingendesha ziriko zira yabuko buranda mugabo ntaco bo ni inkende gusa urabona ngiyo ngaho inkende beach campers only umva hano ahantu baza gukampinga urabona campers only aha ni beach ya mbere iyi nitwariye utuntu nza kwinyweraho n'agafana soda bene wacu ni so enfin ndashitse kuri beach abamesha bajino gukampinga. I love you so much. Guys, let's go. Gina! Kwanza koshaje. Wakura. Ama nerikindi nacho. Abantu mfise amagipe muze mufata izo uniforme. Je iza muza ndaza ku masoko. Je dusoka ibihugu twambaye ama Madrid. Iro ni ni Tanganyika. Mugabe igitangaje. Eherabi ivu riri nga kandi tumenyereye ko Tanganyika haba hari umusenyi. Ini Tanganyika ko mubibona igihaye inyuma mushobora kubona umwisho wayo hano naho abantu baje kugira camping urabona arana bagira barbecue baje kujya amahera rero aha hantu nta connection hari na internet bafite ndari kubagirira live ni mwishamba ko mubibona nta internet